muri imyaka 6 byo mumaze kurangura mwovuga ko byo binganiye? Biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi, ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda. Igihugu ntushobora kuvuga ngo ikingo nakirangoye nko kumenga wo tuvuga uti caraheze. Murazora n'ibihugu bitunze cyane biguma bikora. None uvuga ko ataco barakora, barakoze. Yewe natuvuga uvuye kuri iyi ntambwe gwashika kuri iyi rero uyu munsi sicyo kibazo. Rero urumva Uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute, niho ubona uti ivyarangutse. Abarundi bari abantu bameze urabona kumenga ntibabona neza iyo baje. Hanyuma nico ituma mu mvugo naravuze nti turi kumwe twese birashoboka. Hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe, ibintu byo gukorera hamwe, bugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe, bagaterera rimwe, bagasoromera rimwe. Nk'ivyo byaratumye umwimbu uduga cyane. Ivyo byo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga, ugwaruka gwari mu mwiheburo. Aho uciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka gw'incabwenge cyane kugira ngo twese turi kumwe dutora umuti. None ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri cyarico, kubera tugiye hamwe. Ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki. Ubushomeri twasanze sukubura akazi no kubura ico ukora. Tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze ico dukora koko, dusanga ibikorwa biruzuye, tubikore rero. Uvuze tubikore bose bakumva bati dukore, mugabo bagacabwira ngo umutahe nawe ntanguzike, tumutahe niwe wenyene. Ati naho jewe ndumva ko mfise ingoga, mugabo hariho akantu nkeneye. Niho twaciye tugira ujya mugambi wa payeje ubasahiriza ukabaha umutahe. Urabona bameze nk'abakoreranira, wewe wungutse urasubiza, bagaha urundi gwaruka bagaha uwundi. Hajya ni umugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose. Baraje baramara iminsi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwa baterega hari hamaze kugira amamiliyari dubu. Urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mu gwaruka ko ari mu mwizero, n'ubu tarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe. Ariko mukuru y'utukiri ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tubona gwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubaje ruvuga yuko ruhunga kubera ubukene. Nta uhunga intambara bakugira ati duhunga ubukene. None tuvahe? Rega tuva kuri zero. Narabajije none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, ibihugu vyiza kurusha Burundi, ntihari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi. Bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhorombera kubera baza kwisumamwo. Kare ndakubwira ni sawa kwisumamwo kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania. Nende yagiye kurima ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura, yagiye kurima muri Tanzania. Hariho rero ingeso burya mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingena meze akavuga ati burya no kunguruza nkajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye gwaruka ariko ruva Bujumbura ruduga ruguru. No kuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravuga n'ubukene, ariko arondera haruta handi. Ariko nk'abo baja muri Kenya, baja muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja kuri muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu, umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ibyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva ko bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari byinshi. None kuko twirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania, twirwa turawufata umwavu nawe abarundi bashoye Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura ariko je ntibiza gutorera inyishu wa munyagihugu. Wanagenda kubwire rero burya hariho abantu bamenyereye kurya badakoze. Bari baramenyereye. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza, baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye
kugira uze wige kurya ukoze ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera ry'ibyo yihaye ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira ryategerezwa gukora aca avuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi, kuko uvuze nk'iki kijanye n'umwavu aba bantu bamenyere kurya badakoze. Urasanga nk'ubu mudandaza agenda gatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3 akira amahera uze gusaba imifuko 20, iyo 17 ucuyimpa ndaguha 2,000 ndaguhemba kuri umwe. Wa mwene gihugu akagenda kazana iyo fumbire, wa mudandaza akagenda kayinyegeza ashaka ko babandi bayibura hanyuma azashiza kuyigurisha menshi. Nego hari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha, hariho abagenda hanze muragaruka mu kuvuga ati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi kuba abarundi bavuga ati twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza. Abo bo babwire hariho umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete ndimo nturi mubiki ati ndahwereye ati co ntabazi tike ngataha ati no bantomboye none bigenda gute ngorane ati ngaha ati baraduhenze ati dusanga tuje kugurishwa none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge mwicamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugacu zikoresha uno munsi ziba zarungutse ko je ndashaka kwereka je ahantu hari amahera imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30 mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga reka nivyo birimo. Ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo, none twari kwiga gushora. Udafise ico ushora wo kwiga gushora, kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko zanumva bambwiye ngo twabuze isoko. Ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda kanya umwana niwe nugusho. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari dufise ivyo dushora, ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza, umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita, kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga nk'ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu, babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu benshi barahomvye. Ntabahomvye none ko baguma bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane, tumara imyaka tugaburirwa twicaye, hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari minisitiri w'intwaro hagati, harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko, njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ugaharura ibarabara imiduga yabicamo, ico bita food for work, bagaca baguha ivyo kurya. Hayo umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara, inzara kiratera. No kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Jewe mbere abaje hanze cyarigiye maranje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habarimo bagiye izo za Dubai, yanda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye, bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka. Hanyuma ujya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane je nawe ngaya mugabe cyo ngaya no kugenda
uvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzara iratwishe mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura bagwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire none nko bubaza ko kubera iki n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaza hariho nawe Bujumbura barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka icyo ukora nanje ndafise ibikorwa ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka ndashaka kubwira ikarusi ndashaka kubwira ibugendana ndashaka kukubwira mu Ruyigi genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime urazi ngene nkeneye abakozi nawe ukavuga ko kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo jewe ndaguhemba sinzi ko wavyumvise uri kuvuga gutyo abandi bamaze iminsi banegura cyane ngo ivyo bintu nkora ngo biteze imbere umuryango ngo biboneka nabi mu gihugu iyumvire nk'abantu banegura umukozi je ndabwira none hari akazi k'igihugu jewe murabona gapfuye ndagakora nkongera gataga karero ko umuntu ashobora gukorera igihugu akongera gukora ivyiwe muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira kumbe batashe ukabare hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza none uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka mugaba aho gufata ayo masaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare agaca avuga ko akenye none wokora amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofute imbere ivyo by'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora vyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakaravuga bati aya ni yamahera tubaha ni yamahera mu nama nshingamateka rabicarika bakavuga ati ramahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubacateye irya nishari nkubwira igituma ari ishari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntabwo kubikora no munsi reka tubaze tuvikana jewe natagoye gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva nije mu gisoda ndavuga nti je ushaka gutunga umuryango umugore n'abana abana baje kw'ishure kuri mu mushahara mpembwa ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya ndatangura ndakora uzugenda ubaze je nahereye kubusa ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imisi nca nkota urabona rero gupanga igituru cyo korera bw'ikoko mu Butoyi nduga gato jewe kurima hone nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafyatura amatafari nkarima je naraciye amahera y'isuka amahera gufyatura amatafari yo kuba umwede maso jewe ngitangura hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane umugambi wo kugwiza kurima igiterwa c'ikizino je natanguriye ku mahera adashika ibihumbi 200 none nabibwa mukuru w'igihugu je nabaye mukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya 300 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natanguye ku ngurube zingahe zitarenga zine none umuntu yoroye ingurube gushika ashaka ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu ingurube ntizivyara ugasubira zikora reka nakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atanga igihugu arimo
none no yemeje gukoresha ayi igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge yego reka tute ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu bintu uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro abaho ndatomboye so Burundi gusa so Burundi gusa naganda kubwire none je ikibazo n'abandi babatse igitoro kigugwa niki na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana igitoro kigugwa amahera nayava amahera ava mu mataxi ava mu makori ndabwira amahera y'amakori n'amatagisi ntashobora guteza imbere igihugu canaganda kigubare igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose Uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye hanze ariko turafise ubutari two turashora okay none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze ubu nitwiga turarima amavoka kubwishi uraza amavoka bashoka ingerangana kandi nta myaka ibiri irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ariya kwa Sakubu n'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi ayo mavuta nashoka hanze none amaheraje wumva nawe tudashobora kugura natwe hanze ivyo tutagira utu rero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bave hasi twimbe ubutare dushore mugabo yakuba president ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara sopebu mwakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ingorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'ifashanyo ntibazi ko ajya amadolari bari bafise yari ifashanyo kuva mu 2015 hari ifashanyo yasura kuboneka mu Burundi cyane muvuga mu ntamatama mama ariko muntu mamuti genda usabe ifashanyo turonye amadolari none tuzobaho mu fashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse tubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turode tunga natwe dutunge abandi ariko imumona kabzoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo bavuka muri ko muravuga rega ivyo vyitwa nuko butari boko muravuga igitoro kitabonetse rero banze utegere neza igitoro jewe ndacita bo reka amasoko ntangagufu yego ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi n'ubuzima dushobora kugira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ibyo ufungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucufa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shaka urabe ni Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro nici wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubanze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako ngura umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ko kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu reka rero gutana kumwikomo ntidutane kumwikomo twumve ko utategereye ingwara urwaye
ntushobora gutegera n'umuti. Ego tuje ku kibazo cy'igiturire. Ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenze abantu bariba, hariho no maze gufata mu kanya twavuze abo muri Sopebu, hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe, hari n'abandi hirya no hino nabo genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo. Ariko nagira nkubwire abo bose bagira ibiturire ni kwa kwihebura, nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya. Ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri uno munsi urabona ko igiturire cagabanutse. Nuko abantu erega ntituri mwijuru, uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi, amata yose acasa nabi, ugaca uvuga ngo amata asa nabi, kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo. None nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'50, iyo singwara uri kurumviriza 50 biragukuje. Ariko habi yatwarangwe miliyari n'amamiliyari ugasanga abo ntibafunzwe amahera kugira sohoke. Ubu twaragize ingingo zikomeye zituma ubu naho mumbwira uburazora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe. Kaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa ugaca bitaye. Mugo wa mucamanza w'50 ari mu gasho, ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari ati yitaye none nk'ubu reka genda ko mutangura guhana. Reka mbwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ibyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki. Nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye, turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu kuko agumyeyo igihugu kimurihira. Urazi ko umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi, nawe mukura ayo mahera yari kugura intebe zingana. Nawe mukura ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi. Mbwira umwe twoba twarafashe oya nagira nakubwire ntari urabona barukubatse oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi. Ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe zimwe. Hari itegeko riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga bateze kubanza kwerekana ibyo bafise, ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cagiye buri amatari yaravuze ko afisanye none mu mwaka umwe angana uko musanzwe ingene bimeze bitagenda uko ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga. Wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera buryo urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha muri Inspection Generale de l'Etat, ubugenduzi bukuru bwa leta, bahagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe, ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise. Iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo babikuye bajya baraguhamagara. Ivyo birabaho mugabo jewe ico wonzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi. Nk'ubu ndakubwire abantu babakwiye mbere ko mutunota ko vyerekeye intwari bereye bakwiye ko mutunota tundi turenzeko kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho ndenganije uhigwe ntabimenye. Uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo rumva ngo nacembo n'abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje. Ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo. Umaze kubona n'abantu bavuga bati naho ndenganye
uhigwe ntabimenye. Iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane. Icyo ni ikintu cyiza, ariko kandi ni ikindi gipimo cyerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ibyo mushaka. None yego, none ninde yakubwiye ko kwisi abantu ari abamarayika? Yezu wewe muri leta yiwe nta wamukoreshije arimo. Mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose. None ucu ntwenga jewe ngo nizera abantu ngo badameze neza n'Imana Imana urazi ko ari yatoye ntuze Sawuli, umwami Sawuli ngo abe umwami. Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami. Yari Imana. None ugomba umwana w'umuntu nka jewe abari je menya akare ubuto bw'umuntu kandi nzi yuko iyi si irimo abantu aturabarayika. Tujye muri politike, murabona mu mwaka uzahaza amatora nzitoza, ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDF isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo umwe. Sinzi mwe cyo muvugaho. Bene CNDF bishaka cyane abene gihugu babishaka. Erega abene gihugu nibo bayitora. None ubwo basere definitely gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abene gihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba. Ariko barabagiriza ko amatora yibwa. Yego uhereye ku yaheruka. Nta kibazo aragenda kubwira. Mwarabonye ko twagize inama n'imigambi. Ubwa mbere ikintu je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishuri nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu ubu arije nigisha. Ubwa mbere nabajije abakina umukino w'amatora ni bande? Hari abazi ko abanyepolitiki abakina umukino w'amatora si abanyepolitiki n'abene gihugu n'abanyepolitiki bari go bene gihugu. Umukino w'amatora ubera he? Ku mutumba, ku biro, hajya ku biro vy'itora. Niho umukino w'amatora ubera. Umukino w'amatora ntubera mw'ikomine naka, ubera ku mutumba witwa naka, hariho biro. Uwo mukino niho ubera. Abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora. Ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe. Nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonera kure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama urazi amatora mu 2025 narakurikiranye gushika mbaze umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose. Muri politike ikintu ca mbere kandi nagenda ndagisubiremo demokrasi ntibisigura imigambi. Muvuze gutyo nshaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke ejo bundi mugira mufuta imigambwe mfige ari mwe mwiganje mwenye. Nkubwira imigambwe irifuta ntawe yifuta. Kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu. Mugaragira ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze. Mubagireki mu Gifaransa si baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Hari jabo gumugabo no kuvuga demokrasi ni intwaro y'abene gihugu ikorera bene gihugu ni y'abene gihugu ikomoka ku bene gihugu kandi gakorera bene gihugu. Cyende umukunzi wa demokrasi cyende ndumva ko ntanezerewe mbona atabandi bakandida bara narabonye umwe wotora nka Senderi wotora nka Senderi no tora ubundi kandi nanje ariho ndi urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye Senderi yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bicogera kundi ariko gendura ntone Gabriel muri APD navuze nti weresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa. Ariko baravuga yuko ari wo mwazanye kugira ngo abaherekeze. Ijya kongere nije nayitunganije. Tuje ku kibazo cerekeye amasoko amazi imisi asha mu Burundi. Ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yorashika nk'atana amaze gusha hari bwiyemo n'ingingozi yejo bundi. Biya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki? None ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora. Soko basanze nyene ari bagiye bagize ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi. Hoga amatohoza araba nyene kandi gushika bamenye
mwarabonye nk'igihe isoko yo mu Buyenzi isha bakayizimya, mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko. Umva nk'aya matohoza abana yarakozwe, bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana, mu Cibitoke nta kiramenyekana, utaratora ntuburatora, mugase uvuga ko utari kuratohoza.